Okay, mwiriwe mwongera namwaramutse kandi nkaba nitwa Kabizi Boris nkabaserukira ishyirahamwe ry'abajene b'ingumyi abagumyi. Rero hari ibintu twagomba dusabe leta nkuko twicaye abajene batandukanye bo mu yindi itandukanye cyo mu gihugu cy'u Burundi, turegeranya ibintu tubona yuko twosaba leta, mbere si n'abajene gusa ahubwo bifasha benshi. Twasaba leta yuko ko ikarata ya smart canke na mobile limited n'indi mihora ko bokura ko amafaranga 50 ikagurwa amafaranga 105, kijya kingorongoro gisigaye kikadufasha guharura irya karata. Murabona yuko bihora bitugora iyo twaguze ikarata ntitusigarane kingorongoro. Cyo ni cyambere ko itike y'indege imanuka South Africa, murabona yuko muri Afrika y'ubumanuko hamanuka, twasaba yuko yogabanuka ku bice 30 kwijana, kuburyo murabona yuko indege iyo imanuka muri South Africa barashobora imaze kuduga barashobora kwishira muri Puemo, indege ikakimanuka ntikonsome igitoro kinini. Ivyo navyo murabona yuko ari ibintu bihanze abajene, kuko dukeneye kuja hanze guhiga amahera, guhiga uburyo ko aha mu Burundi wacu biragoye. Ko imisi y'igisuma yo kongerezwa gushika kuri 80, kubera kuko ubutunzi bwifashe nabi bya danje, kuko igumye ari 40. Murabona yuko tuza tufatwa ningoga cyane gose umuntu atarana kweganira na byinshi. Ko Primus Amstel n'ibindi binyobwa, icupa rya Brarudi ibyo kuzuzwa cyane gose. Urabona ko babageza hajyanye hagati hasigara ka espace niziruzuza Brarudi buzuze, kuko hajya Brarudi iratwiba ni atari twatanze amahera iratwiba. Ko isukari igurishwa make cyane gose par rapport y'umunyu, kuko umunyu ni ukora kenshi, umunyu urateka, umunyu uragira ukora kenshi cyane gose ku munsi. Isukari nayo ikora rimwe mu gatondo cyane ku mugoroba. Twasaka rero isukari igabanuke cyane gose, umunyu tumari buzimba kuko ni ukora kenshi. Murabibona ko inyamiki biriti urujya rundi ruhande rusigara, murabona hejuru ko abariho kajya kantu ducaniye, ko urujya rundi ruhande bo rusongoramwo kida, ku buryo umuntu ahejeje gukoresha cyakoresha kunye, ku buryo atabintu byo gutakaza uko nyene. Ibyo ni bico kigira kangahe mu byo twasaba. Twashaka rero ko inkwano yogabanuka cyangwa bikunze igakugwa, kuko abajene turakenye. Tugire gute? Inkwano rero ni ikintu kiza gituma abajene rero tubabara cyane gose. Tushaka rero dusabirite ko ico kintu kuye kuki inkwano ikagabanuka cyane gose cyane ikahava burundu. Ego ko ikaramu, murabona ikaramu, murabona inshasha, murabona ikaramu nishasha ko yo kuzuza kugira ngaha, kuko irangira isigara ngaha rero no gukora ukwezi kose. Rero twashaka tubaze ni kubera iki basiga ino espace. Tushaka rero dusabe leta ibi cyose igerageze kudufasha twebwe abajene b'ingumyi, nidushaka kudepansa cyane gose kuko n'amahera batugora kuronka. Murabo rero tushaka kwikaramu buzuze batugereze ngaha tubibone ko yuzuye neza cyane gose, ko nta byimi nta byamenye ubunye dukeneye turakenye. Ko abanyamwaro nka jewe ngaha boreka kuza baravuga ko dukunda amahera, kuko baratubeshera kandi n'ibintu bibabaza cyane gose. Abanyamwaro muramaze kutwishyiramo yuko dukunda amahera. Nta mahera dukunda, twe n'amahera dukunda gusa turakoreye, dukunda amahera tuyabiki kuko umuntu yaba yayakoreye. Hama ikindi nacyo twashaka gusaba leta dushimitse ko imiti y'abasazi nka batwebwe ko iyo kongerezwa cyane hakaza iyindi ituma tumererwa neza gusumba, kuko nk'ubu je ndumva mengo baramvuye mugabo sinakira neza. Rero twashaka dusabe ko imiti yo kwa Rojanti ivura abasazi nka batwebwe ko boyongereza cyane bakayiha sinzi namba ari capacity namba ari quality ikwiye kugira tuvugwe neza cyane gose. Hama rero murakoze mugose nibuka chambre ngo ariyemo kwa Rojanti. Mugabo ibyo twasaba leta n'ivyo nyene. Murakoze naho gutaha iryo byari jambo ryaje userukira abajene b'ingumyi ngaha mu Burundi. Murakoze.